hahimbazwe kandi hashimwe umwami. murazi ko hano bimeze, umuntu ategereza kuja imbere kandi nta n'umwe abyipfuza, ariko turashimira umwami no kubwo isaha nto yo gusenga, kubwo amahirwe yose ayo dufise kugira ngo dusenge kandi twumvirize ijambo ry'Imana. nta kintu na kimwe ciza hano ku isi gusumba ico. uko rero twuguruye imitima yacu, ijambo ry'Imana rizojamwo kandi buri gihe rizosohoza ico riba ryarungikiwe. iyaba gusa twogize inkomezi mu kwizera gato n'ukundi kumvira kurenze ko, tukarenza ko no kwiyumva ko no kugira umwimenyerezo no gukurikira ubuyobozi bwa Mpwemu Yera. murabizi turasoma ibyanditswe byera, ibyo Imana yakoze kiriya gihe kera, hanyuma hakaduga icyifuzo gikomeye cyo gusubira kubaho muri ibyo bintu byose muri ubwo buryo nyene nk'uko byagenze icyo gihe kera. kandi ibyo bibaye ibikomeye cyane muri twebwe, iyo icyo cyifuzo kibaye gikomeye cyane muri twebwe, aho rero Imana ishobora kandi izokwishura. ndizigira yuko no kwizigira gukora intangamarara hanyuma nkiyicarira ego. nyuma ya byose turi hano twese kugira ngo dusenge. twamaze kumva amajambo menshi cyane y'Imana mu masengesho, rero dushobora guhindukira Imana tukarondera mu nyonga hayo kandi azotwumva. ni muri Yesaya 63 niho hari amajambo y'igitangaza iyo tumaze gusoma inshuro nyinshi. Yesaya 63 umurongo w'indwi: Je me souviendrai des preuves de grâce. nzokwamamaza kugira neza koraho n'ishimwe ryiwe, nk'uko ibyo uhoraho yatugiriye byose bingana. Et après la grande bonté envers la maison, mvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, nk'uko imbabazi ziwe ziri kandi nk'ukugira neza kwiwe kwinshi kungana. grand nombre de ces promesses de grâce. Verset 8. Umurongo w'umunani, kuko yavuze, donc Isaïe 60. Yesaya 63 umurongo w'umunani, kuko yavuze ati nukuri n'abantu banje abana batogunga, nuko rero ababera umukiza. Il s'est senti accablé. Et l'ange de sa yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, kandi umumarayika yama ahagaze mu nyonga ziwe yarabakiza. urukundo rwiwe n'ikigongwe ciwe nivyo vyamuteye kubacungura, yarabaterura akabaheka iminsi yose ya kera. turahaguruka dusenge n'umutima wose. turagushimira turi hamwe kubwo amahirwe akomeye yo kuza imbere y'inyonga zawe, tugashobora kwegera intebe yawe y'ubuntu musi y'icitwikirizo c'amaraso y'umwagazi. o mwami, by'ukuri utuvugishe, uduhezagire, wiyugururire inzira, kandi natwe twugururire inzira kugira ngo dushobore kuyigenderamwo, tuyecemwo mu kwizera kandi no mu kumvira. uduhe kumenya ukugomba kwawe ubu. mwami mwizigirwa, turagushimira yuko wadufashije gushika hano, yuko wadushigikiye
kandi turagushimira ko ubandanya kubana natwe, utange ubu rero ubuntu bwo kuvuga igihe ikintu gitegerezwa kuvugwa, utange ubuntu bwo kumviriza, ufate witwararike uburongozi bwano mu ikoraniro, uze mu byo ufitiye uburenganzira mwami mwizigirwa, gendera kandi ukorere hagati muri twebwe. O mwami, si amajambo gusa ariko turabyumvira mu by'ukuri, wowe utahari nta kintu na kimwe dushobora gukora, kandi ibintu byose twonakora byoba bigenewe kukunanirwa. mwami, byari bikwiye yuko ukorera muri twebwe biciye ku ijambo ryawe, biciye ku maraso yawe, kandi biciye no kuri mpwemu wawe. uduhezagirane n'abo bose batashoboye kuza, n'abo bose bazitiwe, uhezagire ubwoko bwawe bwose ku isi yose. urazi aho uwo ari we wese aba n'ingene yitwa, urazi ibyifuzo bya buri muntu hamwe n'ibyo bacamo, urazi imibabaro yose, urazi umubabaro, agahinda, urazi ibikomere, urazi byose, mbere no n'ibitaruzuzwa neza, ukubura ukwiyuzuza n'ibindi byose bishobora kuba bihari. mwami, umanuke utugire ababereye kurabwa nawe n'ubuntu bwawe. ni waduhindukirira hanyuma ukatuvugisha, umubabaro wacu uraza kwirugwa, kandi natwe turaza kugushimira. rero ubane natwe ku bw'ubuntu, mu izina rya Yesu, amen. turicara. murabizi yuko twese tugira ikintu kimwe ku mutima, kwegera Imana, kugira umwimenyerezo n'Imana, kugenda tugashika ku iherezo y'inzira, tukabona mu maso hiwe, mu nyonga hiwe, iminsi yose tukama dufitaniye imigenderanire n'igikorwa ciwe, ibyama bihuje n'ijambo ryayo. twafashe ibyo, twafashe gusumba ibyo, byanditswe imbere cyane mu bwina bw'imitima yacu yuko Imana ikora ibintu byayo nk'uko bihuje n'ijambo ryayo, kandi yuko dutegerezwa kwizera, tukigisha, tugakora, kandi tukagendera mu karimbi k'ijambo ryayo. iyo niyo nzira y'Imana hamwe natwe, hamwe nawe, hamwe nanje, kandi niyo nzira y'Imana hamwe na Isirayeli, niyo nzira y'Imana hamwe n'ishengero. twabivuze kenshi, hanyuma ku birenze ko ku by'Imana yavuze muri rusange, ku bikwiye kwigishwa, umwami yatanze amasezerano asohoza, afise umugambi uwo dushobora kumenya. uwo mugambi ntugarukira ku byo twe turirimba, cyangwa ku byo dusenga, cyangwa ibyo tuzirikana ko mu ijambo ry'Imana, ariko hariho ibirengeye ibyo mu mugambi wayo. Imana yamenyekanishije inzira zayo kuri Mose, ibikorwa byayo ibyerekanira mu Bisirayeli. yari ifise abantu hano ku isi abo yashobora kwishurira, abayizera, abo yashobora kubabwira ibyo ibigiye gushika, ibigomba bishike, kandi kubw'ubuntu dushobora kwiharura muri abo badahagijwe gusa kuvuga ubutumwa mu migani canke ngo basome ijambo gusa, ariko imbere mu mitima yabo bafise icifuzo co gutahura Imana
mu nzira zayo no mu bikorwa byayo, mbere n'ibirenze ibyo, tukareka tugashigwa mu nzira zayo no mu bikorwa byayo. Hanyuma igihe muri icyo gihe ibyo tukaba turi ngaha, tukaba turi icyo Imana yashatse kutugira. Mbega ni kangahe twabyumvise mu butumwa ngo Imana ari ibintu yashize ku giterekwa matara mu bihe bitandukanye. Igikorwa cya Nowa cyari gitandukanye cyane n'igikorwa cya Mose. Inzira z'Imana hamwe n'Aburahamu hamwe n'amasezerano Imana yatanze byagize igihe cyabyo, kandi byaragenda bikarenga bikagera muri kazoza. Ibyari ubuhanuzi turabibona ingene igihe cyari kimaze gushika, Imana yitwararitse ibintu byose, iri yaginye ibintu byose nk'uko twabyihweje kwa Mungu mu gatondo. hariho isi, hariho abantu, hariho ibikoresho, hariho ibintu byose byari bikwiriye kugira ngo ibyo Imana yari yaragenye bishobore gusohozwa, kandi ntibibura, nta kintu na kimwe cyabura, ahubwo hari umusesekara byarasigara. Nimwumvire nko kubaka mu gihe cya Salomo, mwumvire kubakwa k'urusengero mu bugaragwa, hariho ibihagije byarasigara. Mose yaravuze ati bwira abantu bagezaho kuko ibyo birahagije, kuko Imana yari yaritwararitse byose mu bihe byose, kandi ntiyahindutse. Habayeho rimwe uguca mu bugaragwa, habayeho igihe cy'umwuma, uruzuba, aho ubwoko bw'Imana bwategerezwa guca, ariko hari ikintu kimwe cyasigara, ni uko Imana yabiri kumwe nabo, kandi abo bose bifatanya n'Imana ntibigeze bamaramara, kubera yuko barizera. Kubera ko barizera barakurikira, kubera ko bakurikira babonye hasohoza amasezerano. Byose birafatangana, kandi hano twasomye ubuntu ubwo yatanze ibikorwa bye by'ubwiza. Ibyo dutegerezwa kubimushimira nk'uko nyine bikwiriye. Nshaka rero gusoma ku murongo wa 10, niwo murongo nicyo kigabane gikurikira. Ibi bisaba ngo umuntu wese ngo nirabe mu mutima nama wanje na jewe na mwebwe mwese hamwe n'ubwoko bwose bw'Imana. Ku murongo w'10 ubu rero ngo ariko baragarariza babaza mpwemu wiwe yera, bituma ahinduka umwansi wabo, ubwiwe agwana nabo. Reka duhagarare gato kuri kano gace. Uyu ni umurongo ubabaje. Dusomye muri Nehemiya, hari ahantu handitswe yuko Imana ngo yabahaye mpemu wayo mwiza kugira ngo abarongore. Ni ikintu cyiza cyane kuronka mpemu w'Imana, ariko kumubabaza hanyuma ukagarariza biteye ubwoba, nk'uko biri muri Nehemiya 9. Umwe ahabwa igitsibo mu mugisha akemezwa n'Imana, ubundi nawe agashobora guhinduka igihushane cy'ibyo. Ninde afise uwo murongo muri Nehemiya? Bitegereza kuba biri mu gabane c'9. Ni muri Nehemiya, bitegereza kuba byanditswe ahantu runaka. Nehemiya sinashaka nanje kwegera imbere uyu mugoroba ngo nzane imbere. Ego ni hano Nehemiya 9 ku murongo, Nehemiya 9 umurongo wa 19. Muri Nehemiya 9 umurongo wa 19 ngo ariko naho nyene kubw'imbabazi zawe nyinshi ntiwabataye mu bugaragu.
oya, inkingi y'igicu ntiyabavuye imbere ku murango ibarongora mu nzira, cyangwa inkingi y'umuriro mu ijoro yo kubamurikira ngo ibereke inzira bacamo. Umurongo wa 20, wabahaye mwemu wawe mwiza wo kubaha ubwenge wo kubigisha, ntiwabimye manu yawe yo kurya, ubaha n'amazi yo kubamara inyota. Umurongo wa 21 ni muri Yeremiya 9, wabatungiye mu bugaragwa kumara imyaka 40, ntibagira ico bakena, impudu zabo ntizabashirirako, ibirenge vyabo ntivyavyimba. Cari ikintu c'igitangaza. Imana yari yasohoye yemeza ijambo ryayo ry'isezerano. Ubu naho yari ifise ubwoko ubwo yavugisha abantu bategerezwa kuyikurikira mu kumvira mu byo yari kiravuga bagamburuka. Umurongo wa 20 ngo wabahaye mwemu wawe mwiza wo kubaha ubwenge wo kubigisha. Imana yaduhaye ijambo ryayo kandi yaduhaye mwemu wayo kugira ngo dufate ijambo, kugira ngo turitahure, kugira ngo dushigwe mu kuri kose. Kandi nk'uko bivugwa mu nyuma ku murongo wa 20 ngo ntiwabimye manu yawe yo kurya, ubaha n'amazi yo kubamara inyota. Woshobora kwiyumvira uri kurasoma ibi ati nimba ata wundi murongo umurika ibindi bintu bigaragaraza mu rundi ruhande, kwibwira ko ibintu byose byari by'ubwiza cyane, ibintu byose ngo byari byo mu munezero. Ugusohoka, inkingi y'umuriro, inkingi y'igicu, mwemu, ijambo, manu, amazi, ibyo byose byabiri ngaho. Mbere no mu buryo bugaragara bw'inyuma byagaragazwa neza ko Imana yabaziganije. Za muhuzu nyene, bya birato nyene bambara, kandi ibirato bikaba bibakwira neza, ibirenge byabo bikinjamo neza, ntizigere bivyimba. Mbere no bagendera, nubwo kugendera mu bugaragwa byabigoye, nubwo izuba ryaba riturira, nta kintu na kimwe cahindutse. Imana yaragaba, Imana yarazigama. Sindasoma yuko ubutabazi bwa mbere canke Croix Rouge canke abaganga canke ibitaro biba byari biri hariya. Ivyo byose ntibyari biri ngaho, kuko Imana yo niyo yari hari ngaho. Imana yari ngaho kandi Imana yaraziganije. Imana yaratanze ibyari bikenewe, Imana yarashigikiye, Imana yarizi ibyari bikwiriye kandi yarabitanze. Iyo dusoma ubu rero uyu murongo wo umuhanuzi Yesaya yasomyemwo arongowe namwe mu w'Imana, tubona mu gice ca mbere ku murongo w'indwi ibikorwa by'ubuntu by'Imana yacu no gutondeka uko bingana ibyo Imana yakoze, gutabagwa n'umumarayika aho imbere yoraho agakiza, gutwarwa mu rukundo no mu bugwaneza, gucungurwa. Ibyo bintu byose ni muri Yesaya 53 ni mu ncamake, ariko bikavugwa neza cyane. Hanyuma ku murongo w'icumi muri Yesaya 63 umurongo w'icumi, agace ka kabiri ku murongo w'icumi ngo murongo w'icumi ngo ariko baragarariza babaza mwemu wiwe yera, bituma ahinduka umwansi wabo ubwiwe, agwana nabo. Ubwa mbere Imana yarabagwanirira, mbere n'ahantu hataba hari inzira yarabacira inzira mu kiyaga gitukura, hanyuma no muri Yorodani ikagira kitwereka ibintu byose, kuko yarabagwanirira, yagendera imbere yabo. Ni ibyo dukeneye, nuko Imana igendera imbere yacu, kandi ibyo ico byo dutwara cyose ntitugwanye, ariko itugwanirire. Rero iri ku ruhande rwacu, ninde mbega yo tugwanya? Igihe Imana yagwanirira Abisirayeli, mbere haranditse ngo Imana
igwanya abamaleki. Exode 17 verset 16. Kuvayo 17:16 mbega byari biki? Yagendera imbere yabo. Isirayeli gusa yari ikeneye gukurikira. Yatera ubwoba abansi. Bumva ijwi ry'inzamba bakaryumva nk'ijwi ry'intambara, bakaba bazi yuko intambara amaze kuyitakaza imbere yuko inatangura. Imana yaragaba igihe cyose bari bashoboye kugendera, igihe cyose yagendera imbere y'ubwoko bwayo. Kandi dufite ibyo bintu nyene mu isezerano rishasha. Igihe umwami ataba agishobora kugendera hejuru y'ubwoko bwiwe, aho rero turababara, tukababara, tugakunda ko ibintu byose guhinduka. Hanyuma mu gihe bushasha umwami agasubira gufata ikibanza cya mbere, agashobora kugendera imbere yacu. Ku murongo wa 11 uravuga ibi muri Yesaya 33 umurongo wa 11, ngo maze abantu biwe bibuka ibihe bya kera n'ibya Mose. Cyari igihe cyiza, bibuka ibyo bihe kuri Mose cyangwa bari kumwe na Mose. Umurongo wa 11 barabaza bati, wabadugananye n'umwungere w'intama ziwe abakuye mu kiyaga ari hehe? Uwashize mwemu wiwe yera hagati muri bo ari hehe? Nasomye ndenza gato ngo yashize mwemu wabo mu mutima wabo, mu mutima. Nkuko twabivuze, Imana yakoze ibyo bibiri. Yarungitse ijambo ryayo, irukana mwemu wayo. Yarungitse ijambo kuri Mose, itanga mwemu wayo kuri Mose. Yarungitse ijambo ryayo ku bwoko, yatanze mwemu wayo ku bwoko, kugira ngo batahure ijambo ryayo muri mwemu kandi no mu mwemu zabo. Aho ibisobanuro byose oya mu mwemu w'Imana nta bisobanuro bibamwo, ariko ari ukwemeza no gusohoza kw'ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Umurongo wa 11 muri Yesaya 33 bati, uwashize mwemu wiwe yera hagati muri bo ari hehe? Mu mitima yabo. Mu Faransa. Umurongo wa 12, ninde yatumye ukuboko kwiwe kw'icubahiro kugendera ku ruhande rw'iburyo bwa Mose? Mose n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli bagize umwimenyerezo bari hamwe bwo kubona ukuba ngaho kuba kw'Imana nzima ishobora byose. Mose yashize ikiganza mu kiriza ciwe, agikuyemwo asanga ko imibembe, agisubijeyo imibembe iravako. Yabonye ko Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Hano nta muntu yoba afise kutabona ibitangaza. Turavuga ikintu kimwe, aho Imana hose iri hari ikintu kiba, kandi ahantu atakintu c'indagamere gihari, Imana ntisibiri ngo kimwe ni kimwe canke n'ikindi. Ahantu hose Imana yishurira abantu hari ikintu caba misi yose, nta kintu na kimwe caguma nk'uko kiri. Inzira Imana yakoresha ku byo yakoze n'ingene yabikoze misi yose byamye birekegwa ibanga ryayo, ariko igihe cyose Imana ibihari hari ikintu kiba. Ndiyumvira dutegerezwa kubisubiraniramwo bamwe ku bandi, ntiduhaze gusa turimba ngo Imana nihiri ngo tuyisenge, ariko dushobore by'ukuri kwitega byuzuye kuba yokora n'ubushobozi n'ukuboko kwe k'ubushobozi, aho ubwoko bwayo buba bukoranye mu izina ryayo kugira ngo ibyemeze mu mitima yabo mu buzima bwacu. Imana itugiriye ubuntu biciye muri twebwe. Ijambo ryayo iryatugize bazima biciye kuri mwemu, hanyuma bikaba ryabaye iry'igiciro cyane kuri twebwe rikomeye. Haravugwa ku murongo wa 13, ninde yabacishije ahari bwina nk'ahari
ifarasi ica mu bugaragwa ntibatsitare. Umurongo wa 14, nk'uko inka zishoka ku mwonga niko mwemu uhoraho yabaruhura. Mbega icitegererezo ciza cyane, mbega akaroro dufise kanditswe hano, bikavugwa hagati mu bwoko bumwe. Ivyo bintu bibiri byose biraba ubu bwoko bwa Isirayeli. Bamwe bababaza mpemu yera, bakagarariza, bakahinduka abansi. Abandi nabo barakurikira bakabandanya, ntibahagaze, barizeye, babaye abumvira. Mpemu w'Imana yabazanye mu buruhukiro, aho kuruhukira mu Mana. Ngo hariho uburuhukiro bugiriho ku bwoko bw'Imana. Baheburayo 4. Rimwe rimwe abizera baba bakikijwe guhungabana kwinshi, kandi aho baja hose akaba ariho guhungabana, aho baja hose akaba ariho akajagari. Igihe umuntu yazanywe mu buruhukiro namwe mu w'Imana nk'uko bihuje n'ijambo ry'Imana, aruhuka ibikorwa byiwe byose, arukira mu Mana, arukira mu gikorwa Imana yakoreye muri Kristo igorogota. Kuko uko niko byanditswe hano umurongo wa 13, ngo niwe yabacishije ibyena nk'aho ifarasi ica mu bugaragwa ntibatsitare. Reka ndabivuge ariko ndatwenza, ariko umuntu yaciye ahantu nk'aho haba hariho umukungugu, igihe kumbure igihe bacira mu kiyaga haba hariho inkungugu, hanyuma amazi yarabakikije ntibatsitare. Ngo nk'uko inka zishoka ku mwonga niko mwemu uhoraho yabaruhura, ngo yabaha kuruhuka. Si Mose yahawe ijambo na mwemu, azana ijambo, kandi abantu bose baronse ijambo, banaronse mwemu, kandi mwemu yafatanya ijambo n'ukwizera baryumviriza, hanyuma abaruhukiriza mu kiyaya. Bashoboye kwicara bumva ikiganza c'Imana. Hariho gutekana mu ikambi nk'uko babiri mu ntamba. Uko niko byanditswe hano ku murongo wa 14, ngo nk'uko inka umukuko ushoka ku mwonga niko mwemu uhoraho yabaha kuruhuka, yabaruhura. Ngo uko niko warongoye abantu bawe kugira ngo wiheshe izina ry'icubahiro. Uko niko Imana irongora ubwoko bwiwe, atari mu guhungabana, atari mu mucano, atari mu kugarariza n'ibindi, ariko biciye ku ijambo, kandi biciye kuri mwemu. Kandi mwemu azokwama aherekeza ijambo. Kandi nimba twararonse ijambo, dushobora gusoma ibintu byinshi mu byo Imana yatangaje muri ayo majambo. Aho niho hariho mwemu n'ubugingo. Uko niko wenyine ubwiwe yavuze muri Yohana 6:33, aravuga ngo amajambo nababwiye ni mwemu kandi n'ubugingo. Hanyuma rero ijambo ryayo na mwemu wayo birajana kandi bikorera hamwe. Ese uko nabyo byiza ko byanditswe hano ngo uko niko warongora ubwoko bwawe. Sinza kugira nabi ijambo mvuze ngo umwami ni wa wundi n'uyo munsi. Kandi hano tuvuze mu buryo butomoye ngo uko ari kurongora ubwoko bwawe, hanyuma tugashobora bizana muri kubu. Haravugwa ngo uko niko warongoye ubwoko bwawe, aho bifo bifatira kuri Isirayeli,
uko niko warongoye abantu bawe, uko niko urongora ishengero ry'isezerano rishasha, uko niko urongora abizera by'ukuri, abakira ijambo ryawe kandi bakakira na mwemu wawe, bakaronka na mwemu wawe, niko ubayobora, niko ubaruhura, bararyama bakaryama mu bwatsi butotahaye hafi y'imigezi y'amazi atekanye, kuko bivugwa ahandi ngo ubagaburira ibiryoshe nk'uruzi rwisuka. Umurongo wa 14 ngo uko niko warongoye abantu bawe kugira ngo wiheshe izina ry'icubahiro. Murashobora gusoma ni mu Kuva 12 igihe umwami yategeka Abisirayeli kuri naza Pasika, arabwira ati muze mubwire abana banyu n'abana b'abana babo ngo muze mwitondere ibyo. Kandi niyo babaza ati uyu mugenzo usigoye iki, nohisemo kubyugurura kugira ngo tugire icyumviro gitumbereye. Ibyo bitegeza kuba biri mu Kuva 12, Kuva 12, Kuva 12 murongo wa 26, Kuva 12:26, kuko abana banyu bazobabaza bati uyu muhango wanyu ni wiki, byagenze gute? Umwami uhoraho Imana yategetse Pasika yisigura ngo baciwe ko baziganijwe. Marayika muranduzi nta kintu kimwe yakoze abonye amaraso, yararetse ararengana. Abisirayeli bategerezwa gusigura ibyo bintu abana babo. Uwo n'umurongo w'umwami ngo yaratuziganije. Umwami uraho yaziganije abari musi y'amaraso, inzu zabo n'ibyari biriyo byaraziganijwe kandi birarindwa. Biranditswe neza no Kuva 12 agace kabiri k'umurongo wa 27 ngo abantu barunama barasenga. Agace ka nyuma batahuye yuko ni ubuntu, ni kubw'ubuntu ko baziganijwe, kwari ugutoranirizwa ibyo bari bahawe. Biranditswe rero umurongo wa 14 muri Yesaya 33 ngo uko niko warongoye abantu bawe kugira ngo wiheshe izina ryawe icubahiro. Tubivuge kandi ngo n'ubu niko urongora ubwoko bwawe kugira ngo wiheshe izina ry'icubahiro. Bitegerezwa kubona igihe aho ijambo ry'Imana rizemezwa, aho izina ry'umwami rizohabwa icubahiro, aho gupfa tukagenda. Sinshaka kimwe, sinshaka n'ikindi. Sinshaka gupfa, sinshaka kuja mu ijuru, nshaka kuja mu ijuru igenzo nabonye n'amaso yanje ko hano ku isi iri jambo ry'Imana ryemejwe n'amaso yanje. Ndabyizera n'umutima wanje wose, kubera ko twizera rino jambo Imana mbega ntizogumya ijambo ryayo, izogara ku ijambo ryayo, izogemeza. Amen. Turitwaye kandi mwemu wayo akarigira igifatika cy'ukuri kizima muri twebwe. Nta kundi kuntu byogenda. Muraza kumbabarira kuba navuze ibyo ngo sinshaka kuja mu ijuru imbere yuko ndabibonye ibyemezwa, ariko murabazi ibyo ari byo. Turi hagati muri twebwe, murazi icyo bisigura. Nk'abatwaye amasezerano y'Imana, dushaka kuba duhari igihe asohoza. Imana misi yose yamye ivutsa umunezero mu mitima y'abagira umugabane mu isezerano, abagira umugabane mu byo yakora bakagira umugabane mu byo ikora. Ndaba rero ubu rero ibyo dusoma hano ku murongo wa 15 nk'ibyo tugana ko mu isengesho, ibyo tugomba kuzanamwo mu mitwaro imbere y'umwami n'ibidukora ko ni nk'isengesho, niko twabivuga uko. Umurongo wa 15, tereza inyonga hasi uri mu ijuru, witegereze uri iwawe, aho kwera kwawe n'icubahiro cawe biri. Ryashaka ryawe n'ibikorwa byawe by'ubushobozi biri hehe? Igishika n'imbabazi umfitiye ko bibujijwe kunshikira.
Car tu es notre Père, Abraham ne kuko wowe uri data wa twese naho aburahamu atatuzi kandi na isirayeli ntatwemere. sait, Seigneur, wowe ubwawe uhoraho niwe data, et ton nom est notre rédempteur umucunguzi wacu niryo zina ryawe depuis les temps anciens. uhereye kera hose. Pourquoi, Seigneur, ewe uhoraho, nous as-tu ni iki gituma utuzimiza inzira zawe as-tu endurci notre cœur? ugakomantaza imitima yacu ntitukubahe? Reviens garuka à cause de tes garuka kubw'abasabyi bawe, imiryango y'ishamvu yawe. Mbega isengesho, mbega ijwi ry'ugutakamba ry'umubabaro riduga riva mu mutima rija ku ntebe y'Imana. On le remarque, turabibona la manière dont turabibona mu buryo il est écrit. byanditswemwo. Ce n'était pas seulement une proclamation, c'était kwari gutangaza gusa, cari icifuzo c'imbere mu bwina bw'umutima. tu es notre Père. icyo yavuga ngo uri data wacu. Aburahamu we ntari na hano, ntanatuzi, ego Tu es notre Dieu. na Isirayeli nayo, ariko wowe uri Imana yacu, uri umucunguzi wacu. Depuis les temps iryo zina ryawe uhereye kera, niyo zina ryawe uhereye kuva kera. Mwami, tuje kuri wewe nk'uko turi. c'est ton nom depuis toujours. ni izina ryawe kuva kera. Abraham, il ne ntibashobora guhamagara Aburahamu. Aburahamu ni so yari akiri. ntibari gushobora guhamagara Yakobo. Yakobo nawe ntiyari akiri ngaho. none bari guhamagara nde? appelé Dieu. bategereza guhamagara Imana yari kumwe na Aburahamu na Yakobo, yari kumwe n'abahanuzi bose. Mbega twebwe dutegereza guhamagara nde? niyo Mana nyene niyo twambaza, niyo Mana nyene niyo dusenga kugira ngo ibane natwe nkuko yabanye na ba data. Tukavuga nyine ko tuti koko Aburahamu ni data mu kwizera, ariko Imana niyo data wacu wo mw'ijuru, kuko yatubyaye namwe mu wayo n'ijambo ryayo. Nico gituma dusenga tukavuga ngo data wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe. Verset 16. Toi, Seigneur, tu es notre Père. umurongo wa 16, kuko wowe data wa twese Tu es notre Père. uri data wacu, uri umucunguzi wacu, Est ton nom depuis niryo les zina temps ryawe anciens. uhereye kera hose. umurongo wa 17, ewe ni iki gituma utuzimiza inzira zawe ewe uhoraho ugakomanaza imitima yacu? rimwe ndiba yuko imitima La yacu parole de Dieu nous parlait avec plus de force, iba que nous étions yoroshe. vite émus par ijambo l'Esprit, que la ry'Imana parole rikatuvugisha mu nkomezi, rikaba ryo kwinjira imbere byihuse, rigakora mu buryo bwihuse. Mbega ntitwategereza kugira natwe intege zo gusenga muri no buryo? kumbure nije nyine ndabyumva mu ibyo sindabizi, mais je pense que nos cœurs ont déjà ariko ndibwira yuko imitima yacu yumvise ibintu byinshi nk'uko bimeze ubu. ariko nk'uko nabivuze, kumbure ni jewe gusa ndabyumva uko. ku murongo wa 17, ugaruke kubwo abasabyi bawe n'imiryango y'ishamvu yawe. izina ry'Umwami nirishimwe. tuguma turi ishamvu yiwe, nubwo duca mu bihe by'ibibazo uko biri kose, ariko ijambo ryashizwe muri twebwe riguma ari nk'urubuto rw'Imana. kandi batwibitse naryo, twokwibira naryo. dusohotse naho twiburutse, twokwibukana naryo. uko niko biri. batudibije naryo, twojana naryo, kuko ryinjiye mu mitima yacu nk'ubutunzi bwacu buhoraho. hanyuma rero umurongo wa 18, abantu bawe bera bahangaje igihe gito gusa, abagwanizi bacu basiribanze ahantu hawe hera. ibyo bituja twese ku mutima. aho niho Imana yatanze igahezagirira abantu biwe ahera hiwe, kandi abinjira ku miryango yose y'Isirayeli bose bitwa ko ari abahigwe, bakavuga ko bahiriwe, kuko aho niho Imana yari yashize intebe z'imanza. nk'uko tubisoma mu wundi murongo, haravugwa ano ku murongo wa 18 ngo abantu bawe bera berejwe wewe bahangaje igihe gito gusa, abagwanizi bacu basiribanze ahantu aho hera. mbega ugutakamba
kwijwi ry'umutima wacu uduga ku Mana. Umwami ashaka kugarukana ahera hiwe, kandi abo bose bahinjira, abagwanizi bose, abadafise imigabo myiza ntibinjira ahera, ariko abashaka kwegera Imana, abayirondera, abafise icifuzo cayo. Hanyuma hacaza umurongo wa nyuma, umurongo wa 19. Twahindutse nk'abatigeze kuganzwa nawe, nk'abatigeze kwitirirwa izina ryawe. Igihe c'umugisha kirenganye, ahera hagahonyangwa, hagasamburwa, hagasigara ibibomoke n'imunyota gusa. Mbega biba bibarike kwambaza izina ry'Umwami. Imana ishimagizwa aho ishobora kwigaragariza, aho ubwoko bwayo bufise uburenganzira bwabwo, kandi aho ishobora kubahisha ijambo ryayo. Hano ku murongo wa 19 ngo twahindutse nk'abatigeze kuganzwa nawe, nk'abatigeze kwitirirwa izina ryawe. No kuri twebwe iryo zina ryera ryaravuzwe rimwe kuri twebwe, ku buryo tuzi neza igihe twabatizwa mu rupfu rwiwe, hanyuma iryo zina rirengeye amazina yose rigavugirwa hejuru yacu. Ariko uyu munsi turabona yuko dufise inkumbu z'iminsi ya kera, igihe Umwami yagendagenda hagati muri twebwe, igihe yavuga, igihe yakora, igihe twashobora gutaha iwacu duhezagiwe, tunezerewe, tukagaruka tunanezerewe. Umurongo wa 19, twahindutse nk'abatigeze kuganzwa nawe guhera kera, kandi nk'abo izina ryawe ritigeze rivugirwa kuri bo. Birashoboka yuko ibi byose ari iby'ukuri, ariko si iherezo. Imana irashobora kurongora icishije mu bwina, ariko itwara idugana. Irashobora kuducira mu bipimo, hanyuma ikatugirira ubuntu bwo kuyikorera no kwizera no kuyikurikira. Iduhezagire, itwereke yuko inzira y'ishengero ari ya yindi nyene hamwe n'ubwoko bwa Isirayeli, ica mu busongero bw'imisozi no hasi cyane mu biyaya. Bamwe barumva ubutumwa ntibabwakire mu kwizera, aho rero ibyo bari bafise bakabyakwa, ariko kubamaze guhabwa kandi bakizera, bazobandanya guhabwa ibirushirije kugira ngo bagire umusesekara. Uko niko tubona hano rero imigwi ibiri mu basohotse. Bamwe baragarariza bakababaza Mwene w'Imana, abandi nabo bakiyugurura, bakizera, bagakurikira Umwami, bakarongorwa mu buruhukiro bw'Imana, kandi bakaryama nk'inka, hanyuma umwungere akabagabako. Nibyo abaha ibintu byose bakeneye. Ndizigira yuko noba muri uwo mugwi ubona ukuruhuka mu Mana, ubushizi bw'amanga yuko afise inzira ziwe natwe, kandi ko yaturungikiye Mwene wayo n'ijambo ryayo ku mpamvu imwe gusa yo kudushira mu kiruhuko n'Imana. Uko niko byanditswe mu Baheburayo igice cya 4 ngo hariho uburuhukiro bw'abantu b'Imana, atari uburuhukiro bwawe bwite, ariko uburuhukiro bw'Imana. Kandi ni mu buruhukiro bw'Imana niho Mwene w'Imana ntiharongorera, atari umuvugabutumwa, atari umuhanuzi, atari Mose, nta muntu n'umwe. Oya, Mwene wawe abarongorera mu kuruhuka. Yesaya 63
umurongo wa 14 ngo nk'uko inka zishoka bene tarashiki banje reka tureke umwami atubwire uyu munsi yuko ashaka kuturongora, ashaka kutuja imbere, ashaka kutuzana mu buruhukiro, ashaka kutwinjiza mu buruhukiro bwiwe. Muri ubwo buryo tugashobora kuruhukira muri we, kandi turabizi yuko ibisigaye gukorwa nabyo adusoza mu gihe ciwe. Icipfuzo gikomeye gifatanye n'ivyo. Mwami, garuka mu miryango, garuka mu bwoko bwawe, kandi uramvura ukuboko kwawe nk'uko mu minsi ya kera byari biri. Ubugendeshereze uburyo nkuko wabikoze kera. Amwe n'Imana ibintu byose birashoboka. Twizere, tubyizere, twigirire icizere, twambaze izina ryiwe buri mu masengesho, tuzi yuko ari atubwira amajambo yiwe kugira ngo twiseshanishe nayo, hanyuma izoshira nkemu wiwe muri twebwe kugira ngo agire ijambo rizima, hanyuma bicika iby'ukuri bifatika by'Imana. Hahimbazwe izina ry'Umwami. Amen. Turahaguruka dusenge. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wose kubwo ubuntu no kubwo amahirwe ayo dufise yo kuza imbere yawe nk'uko turi. Uduhe ubuntu bwo kumenya imero yacu mu buryo bw'impwemu turi imbere yawe, kandi uduhe no kwizera, ukwizera ubushobozi bwawe, ukwizera yuko ijambo ryawe ritaza ari ubusa, ariko ko risohoza ico warirungikiye. Ukwizera ko mpwemu wawe yera agira iryo jambo rizima muri twebwe kandi akaryemeza. O Mwami, ndashima cyane kubw'ibyanditswe byera. Ndagushimira kubw'ibyanditswe byera, ibyo twasigiwe. Ndagushimira kubw'ibyo. O Mwami, ni icirore, ni inyigisho, ni ukugabishwa, ni uguhumurizwa, ni ugukankamirwa. Byose biri mu ijambo ryawe mukiza mwizigirwa. Turashaka gushikira intumbero, kandi tugende gushika ku mpera y'urugendo hamwe natwe. Uduhagurutse mu mukungugu, utugirire ubuntu nk'uko mu minsi ya kera byari bimeze. Mwami, iherezo rimere nk'uko intango yari iri. Igihe cy'ibigeragezo cyaciyemo hagati byadufashije gutandukanya mu buryo butomoye ingene ukora, uburyo ukoramwo, no kurobanura igihe mwemu aba ariko arakoresha abantu. Mwami mukundwa, igihe igikorwa cawe ca nyuma ca mwemu yera, igihe kigomba gushikira kwizamurwa. Mwami mukundwa, inzira zigoye n'ivyigwa twaronse bizoba byari bikwiriye. Kwiherezo tuzobiraba kandi tuzobimenya mu buryo butomoye. Ushatse guha intumwa zawe ububasha, ukabambika ububasha bwawe nk'uko wahaye ijambo ryawe Mose, ukamuha mwemu wawe, uzibikora natwe twese hamwe n'ubwoko bwawe. Utanga manu mu buryo bushasha n'amazi meza, uzoduha kuruhukira muri wewe, gusengwa n'iby'izina ryawe. Ndizera yuko ugomba utangure gukora mu buryo bushasha muri twebwe, mu buryo bushasha butagereranywa. Uzokora ibintu bikomeye ibyo utigeze ukora. Haleluya. Kubw'izina ryawe
ry'igitangaza kandi ryera, uri Imana y'ubwoko bwawe kandi uri Imana y'ijambo ryawe, uri data wacu. Aburahamu ntacyo atuzi ko natwe, ariko mwami wo uratuzi. Haleluya. Uri Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Nturi Imana y'abapfuye ariko uri Imana y'abazima. Haleluya. Hahimbaza izina ryawe ry'ubwiza. Waduhaye ubugingo bwawe buhoraho kubw'ubuntu, kandi ni mu buryo bukwiriye, aho dushobora kukwita ngo data wacu uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe, izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ryawe ryemezwe, ijambo ry'Imana. Mwemu wawe aganze muri twebwe no hagati muri twebwe, mwami mukundwa. Aho nakubabaje, aho twakubabaje, ushobore kutubabarira, utugirire ikigongwe, mwami mukundwa. Ushobore guhindukiza uko ibintu byari biri kubw'ubuntu bw'icubahiro no gushimwa kw'izina ryawe ryera. Haleluya. Amen.